Fulgence nakanye keza cyane ko kwakira Mukari wa Live Africa. Uziko kare yaho aravuga Mukari wa Live East Africa, yarahinduye ako kantu ka East Africa ka East yaragakuye ko bunini ikiryoshye turi Mukari wa Live Africa. Rekana ko ashobora kuba yarakuze. Ikiryoshye turi kumwe tubaza kuba tumenye impamvu nyene kahindutse. Hone njenje yo yes ni Vishurov canke mwito Nzigama Sabo Jean Marie Vianney. Ona yuko kuva mu mugwi Peace and Love, nabizi ko musanzo mumukunda cyane, nabizi ko musanzo mukunda indirimbo ziwe, nabizi ko musanzo mukunda show ziwe, nabizi ko musanzo mukunda ukuntu aririmba n'ukuntu yitonda. Kuva muri The Fighter Production ariko yamaze kuba yishikira ngaha mu kiganiro Classic Vibes, tumwakiriza amaboko yose tumubwira tuti welcome again and again Mr. Mukari wa Live Africa. Yambu cyane ndabaramutse. Nizere ko mumeze neza kwanza muri Classic Vibe. Ibintu n'amahoro avyumva kari vibe. Yo yanajewe ni sawa buke gusa agenda gwaye ariko ikiga Vishu uburuhe ni bwinshi, amakonsere yabaye menshi, umuntu rero ugasanga yaragize akagorane nyine akagwara hama ariko ku radio sinshobora gusiba ko vyogenda kose. Ariko cyuzuragabanye ucyuzura fata kajya gafaranga baguha cyuzurafata uguramo n'imiti y'uburu. None niho cyo vyumva nyene nicyo gituma vyakunze ko nshika hano. Vishu ndamukiriza abakunzi ba PJ Classic FM, abakunzi ba Classic Vibes. Nahereye kuramutsa mwebwe batatu mbona hano ariko nabariko baradukurikirana kabisa, no kubera ko twaciye tuja mu nkuru nk'abantu nyene bariko bararamukanya ucu bibona. Reka ndamutse nabariko baradukurikirana rero abo tutabonana n'abariko baranyumva canke abariko bararaba depa nuko umuntu wese ashobozwa. Uri kararaba ni sawa, uri karumviriza bose ndababwire ngo mugira amahoro n'urukundo. Vishu wanyu yaje, Vishu wanyu yaje. Vishu yes sir. Akazi kari kenshi muri no misi nubu karacariho, nubu karahari, nubu karacariho nako ariya hasohotse ikiranga misi cerekana amashow ya Vishu. Mon frère naragize n'ubwo abwi ngorane mwahuye nayo no kubera ko nibigeze baya posta yose. Kandi shahajya nazo bapostinze zose. Oya hajya mwaronse nke cyane. Mwaronse nke cyane, hari izindi zagiye ziraba mutamenyeshejwe ariko nyene ni vyiza yuko yakwe hariho ivyo umuntu alansa, hariho n'ibindi bintu umuntu atalansa muga mwumve ko akazi ko kabaye kenshi. Kasabe abantu bari kuri Facebook babanyerekeriza show Vishurov afise gushika no musi turi tariki 9 je nkizo mfise ngaha ni gushika izo mwapostinze ni gushika 31 August n'iyindi ya 4 October. Ariko ndabizi yuko kuva 31 gushika itariki 4 z'ukwezi kw'icumi, kuva 31 z'ukwezi k'umunani gushika itariki 4 z'ukw'icumi harimo izindi show ndabizi. Bon sinaho gusa kubera ko no kuva le 31 usubira inyuma kubera show zatanguye itariki 7 z'ukwa gatandatu. Hagati y'izo show mwamenye aragiye haracamwe izindi zirenga nka 8. Aho tutibagiye aho usanzwe ufise n'amakontra yo gukora amakaraho. Yes, uboza aranagwiriye ubu n'imisi 5 mu ndwi. Kuvuga uruhuka imisi 2. Ngenda ashobora gutomboza, ushobora kuburuka nko kuwa gatatu. Ubundi munsi ntawo numva kuwa mbere hajya nta karaho kufise gabisha. Ubundi bisa nakora imisi yose ni kuwa mbere no kuwa gatatu. Muga kuwa gatatu nta gakonji kari kubera ko turagira repetition na Peace and Love. Umva kuwa mbere cawiri gujya nta kwicara kirazira. Muri Bibiliya ngo udakoze ntakaje, niko bimeze kandi birumvikana gute wofungura utigeze ukora ngo winjize. Yes nuko bimeze Vishu. Yes, igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda rivuze iki kuri Vishuro? Oya nta nakimwe uretse ko ari itariki umuntu atora hama akavuga ngo itariki nzokora iki. Sino nigerekerezo nk'izindi zose. Ariko nyene ucawumva ko haba hariho speciality cabonetse kuri iyo tariki. Nzi nyene icyo nkundira The Fighter Production muri update, donc muri professionnel
ikintu icyo ari cyo cyose mutegerezwa kuba mugishikiriza abantu kugira bamenye uko bimeze ku mwanya wacu. Ku bantu bariko baradukurikirana na Facebook hari ikirangaminsi cy'ukuntu bagiye kuba basohora indirimbo kuva ku igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda n'uno munsi gushika ku igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi. Dusabe hariya azidushiriremwo tekinisiye hariya nizo zizi indirimbo zigiye kuba zisohoka hariya ariko kandi Vishu sangurire ngaha iki ni kirangaminsi kumbure cyo gusohora indirimbo ariko hagati yaho novuga kwigenekerezo ya 22 ukwezi k'umunani 2025 harasohotse indirimbo yitwa Rara itari mu rutonde rw'indirimbo zari zitegekanije gusohoka za Vishu Love. Tubwire byagenze gute kugira indirimbo Rara yisange mu ndirimbo zisohotse kandi itari iri mu rutonde? Nkunda kuvuga yuko mvize ibikorwa byinshi abantu bakabiharira nivyo vyabiri ubona muri The Fight abiyumviriye gusohora ntavyo vuga ngo guteguza abantu ni direct nubu nyene turi kumwe hano ushobora kumva nk'indirimbo nka zitatu zigiriye kuri YouTube carimwe nta ngorane duvise y'indirimbo stock ni nyinshi ni nini kabisa irakwiye. Mwumve rero ngo Lala yarasohotse le 22 ni nkuko n'iyindi ishobora kuza wundi munsi. Uno munsi tugeze ku isaha y'11 n'iminota 31. Abantu bariko baribaza ese igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda 2025 indirimbo no munsi irashobora kubiboneka cyane abantu bumve ko muri The Fight byagoranye nkuko natwe byari byatugoye gutangura ikiganiro. Ahubwo attention ntitube turi mu kiganiro ngo ibe yamaze gushika kuri YouTube. Niko bimeze. Indirimbo ihava isohoka. Indirimbo antuka nishobora gushika saa moya indirimbo batarayibona. Oya. Kwanza iyo mvuze kure cyane. Ubuni uvuze ngo ni saa 11:30 n'ingahe? Nibiri. Gushika saa 12:30 indirimbo muza kuba mwayibonye. Mwabyumvise exclusivity nukuvuga icyambere bemereye abantu ku itariki z'icenda z'ukwezi kw'icenda mukanya indirimbo murayihabwa ariko bariko abantu benshi baca bibaza bati Lonef donc itariki 9 z'ukwezi kw'icenda tukaca tugenda itariki 10 z'ukwezi kw'icumi tukaca tugenda itariki 11 z'ukwezi kw'icumi na rimwe tukaca tugenda kandi itariki 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ibi biharura abantu bariko barabyumva baca bumva birafise icyo byo babije bisigura kuri The Fighter Production cyangwa kwa Vishu Love kubera iki byaje bikurikirana uko ni planning. Umuntu wese afise uko apanga umuntu wese afise uko yiyumvira no kwashira ibintu vyiwe ku murongo. Muri The Fighter rero twebwe duvize ukuntu twiyumvira nyene bijanye n'igihe kubera ko nk'iyi system yagucya sijyambere ibaye. Sijyambere ibaye. Yes, girl ready, mes chers amis, mube tayari ku ndirimbo Stress ari kumwe na Arnovich. Ubona yuko indirimbo mu kanya gato iza kubisho igiye ku mugaragaro maze ibintu bice bigenda neza cyane. Vishu, yes sir. Vishu twari tumuherutse mu majambo menshi haba ku marezo sociaux cyane. Oya ni wigura vuga byinshi. Nubundi ntayahari. Arahari. Oya ntayahari. Byari rya mbere tubonye Vishu ba postinze post nkiyo twabonye. Ariko aravuga yuko show yiwe yagenze nabi. Ndabizi gituma uri kuravuga ko atamajambo ahari, ariko wowe urashobora kuba utari kurayavuga, ariko abandi bakaba bariko barayavuga ko gushikana uno mwanya kubera ko turiko turaronka amakuru menshi mbere biza no kukugora gushobora kumanaginga ko ibyo wavuze byinshi warabivuze, ariko amajambo ariko arakurikira uno munsi ni yanateye ubwoba. Nayahererayo nuko kenshi twamye tubivuga tuti abaririmbye kuba professionnel ni vyiza. Kugena nko kuri aya marezo sociaux za Facebook, za Instagram, za Twitter, mugiye guteranira y'amajambo kenshi ntidukunze kubikunda nka twebwe aba journalist. Ikiza nuko aya majambo ndiko ndabona ari kaca kuri stati yuwo novuga yuko musanzu mari mumaze iminsi muri ko muraterana amajambo, kandi ni stati novuga ko zikiri nshasha muri aka kanya tuvugana, peut-être n'izindi ziracajako. Vishu, benshi bati
gufata abaririmbyi nk'aba tunovuga yuko ari cyitegererezo muri karaoke muri live music bakaba bariko baterana amajambo nk'aya uti ubwo si bya bindi tumenyereye by'abaririmbyi baba bariko barakrea akantu ko kugira abantu nyine bagume babiyumvamwo bagume babona muri circulation aba boss bavuge bati reka mpamagare Vishurov na Kidumu narabonye umenga bari muri zuguru tereka cyenda bahidiri ninjiza abantu benshi Vishu yes abantu benshi barashobora kuba batariko baratahura mbega namusi Vishurov na Kidumu biri serious hariho ukuntu baba batariko barumvikana neza. Bon, urakoze cyane nibaza ko abantu muzi Vishu nibaza ko nimumumenyereye ku marezo sosiyo kubera ko je ni focusinga cyane n'akazi kiwanje sivyo gusa novuga ngo iyo umuntu amvogereye mu kazi kiwanje jewe tumukinisha amafaranga yanje muga ntukinisha akazi kubera ko akazi niko kampemba sivyo hanyuma rero jewe ayo majambo kujya mwabibonye jewe nk'ubu ni focusinga n'akazi nk'ubu deja kuri jewe byarahetse sina shida yoyote mimi napiga kazi hagiye gukurikira iki inyuma y'ajya amajambo yose ko tubona ubwo mwateranye ajya amajambo wabandanya avuga amajambo menshi. Bon, je nibaza ko ivyo mwabonye Vishu yavuze nibijya yavuze hama abandi kubandanya bavuga n'uburenganzira bwabo nta kori batanga je nibaza ko kuri Vishu nta ngorane n'imwe ihari. Vishu kuganiro wakoze ku mukubito hariya kwa Gael warerekanye yuko hashobora kuba hariho ibibazo musa n'abafitaniye byo muri kahise urabona yuko urerekana yuko utanezerejwe n'ukuntu ashobora kuguhamagara kuri stage mu gihe atari umu MC w'igiteramo mu gihe mwahuriye mwese mufise umwanya wa performance w'iwanyu je bari bibi kuba mugenzi wawe yo guhamagara ngo uze muririmba indirimbo yo bakunda ku ndirimbo ziwawe. Umvise ikibazo rero hano kira muntu wese afize uko atahura ibintu ivyo bintu ntivyagenze gutyo mugende mu birabe neza kubera ko umuntu je ndashobora kuvugira ijambo umuntu wese agatora iryo ashaka ahubwo ndifuza yuko abantu nimba bakunda Vishu bumvirize vyoza pana gutora akantu kamwe kubera gutora akantu kamwe ushobora gusanga wihenze ko nk'ivyo abantu bariko baratwumviriza bumvise ko vyabaye gutyo umengo uvyumvirije umengo nije ndi mwikosa kubera naranze kuduga kuri stage ngabo bumviriza amajambo akurikira ya mbere canka yakurikira uraza kumva ukuri twe twahiriwe duhishije rero uri ngaha cyane byo kunda kubitubwira neza abantu bakamenya ukuri ko abantu benshi bako bamenye ibitandukanye wera nkuko nanje umva nabitahuye wavuze yuko yasi yabitahuye aho ndashobora kubitahura yaguhamagaye kuri stage kugira ngo muririmba indirimbo mu gihe emusari hagiye ari kuguhamagara. Bon, nibaza iyamamagara kugira ngo turirimba n'indirimbo n'ivyari gutera ikibazo cyo ni cyari kibazo kandi n'iryo bajyari riba ijyambe gusa rero mwebwe mwabitahuye kutariko ndashaka yuko n'abantu mubahimiriza bakaja kuraba ibiganiro nibaze barumviriza bitari vyo. Yes, ku butumwa nuvuga yuko yaje gupostinga ndavuga Kidumu muri uyu mwanya nyene turiko turaganira ni ubutumwa buvuze buti bon ari akajambo nyene yakoresheje novuga avuga ati itenga twariri vyari ribara vuze itenga twa abantu bose barabyumva ati wakuze wikora ku ndirimbo zanje kugira ube uce ube ico uri no munsi urakanaganye ubeshe izuba riva yuko ndi mu bagushakira inabi c'est le cheval que tu engraisses et qui te tue vraiment. Ubwo se n'ubutumwa buriko acaragaruka ati mu karere kose ama orchestre aririmba indirimbo zanje muhungu wagiswi cha chazi ko washatse kumenyekana biciye mu kwizanisha ubwansi aho butari reka bibe nkuko wavyipfuje. Yindi post ivuga iti ntihazogire concert yariyo yose tuzosubira guhuriramo kandi
naho izoba yatunganije nande akomeye gute mu gihugu nzoca ndayivamwo ntivyashika jewe nkitaba umuremyi imbere yawe naho ntuze uhirahire uvuge rest in peace kabisa. Aya bifu mwama murondera kugira ngo mumenyekane iwanje ntibikora. Ikibabaje ni ukuntu ubesha utaravye n'ingaruka y'ibyo uri kuravuga ugashiramwo na presidence y'igihugu. Mika aha turahera he? Aha bisho nwaza kudufasha kubera yuko abantu benshi hari abantu benshi burya niki ahantu hoba haravuzwe ibi bya presidence usanga batanahashitse. Hari abatahashitse ni kuri hirya geno ca Vishu vuga yuko ariko nimba nibuka neza nuko hari kibazo Vishu yavuze yuko cyatatuwe biciye hariya hejuru maze bakaza bakayagitatura ariko ibi navyo bihari ukuri kwavyo kuba guhari. Okay. Aha turi kumwe na Vishu koko ikibazo cyarabaye cyangwa nticyabaye? Ndababwira ikintu kimwe. Iyo umuntu arinze avuga nkuko natanguye kare ndabivuga nabwiye nije ntimumenyereye mu ma réseaux sociaux ndiko ndavuga ibintu mwe nibi nanatangaye hako kubisanzwe jewe ibintu bitanzanira amafaranga simba ngomba kubivuga sivyo. Nababwiye concert mwabonye za postinzwe zabaye nk'ikuzo je nakoze bivuga ngo umwanya w'amajambo jewe nawumvise jewe vize umwanya wo gukora niwo mwanya mubona mukanya ndirimbe yavisohoka video ariko ujya musi warafasha akanya urabivuga byose. Hama rero umuntu wese arafise droit yo kuvuga ivyo ashaka canke ivyo yiyumvira ariko kurengera umuntu birahanwa sivyo kurengera umuntu birahanwa n'amategeko sivyo. Hama iyo ubonye imbwa yahongo yameze ubuhanza ntiba yamenye inzugi ibizirembeje kabisa uravyumva. Vishu n'umuntu akuze Vishu arikaja mu myaka hafi 40 gutyo ntumbaze uyo muntu rero ntakiri muri baba jeune bavuga ibintu batabanje kwiyumvira canke batabifitiye ivyemezo. Nico gituma mwabonye Vishu adashira kuri statut ahubwo ashira ku ma réseaux sociaux abantu bakabona ivyabaye akora ikiganiro akavuga byose justement nuko urakoze no niyo hagira no wipfuza ngo ivyemezo je suis prêt. Yakoze no kutubwira imyaka ufise ko duca twumva yuko hasigaye imyaka 10 kugira Vishu hagarika umuziki. Ariko Vishurov muri izi decision zose novuga yuko musaza hari akidumu yafashe ntihagire na show nimwe muzosubira guhuriramo umunsi yitavye Imana ntuze wandike na rest in peace wakuze uririmba indirimbo ziwe ariko no munsi hagezaho urisubira ko yavuze jewe yego oya haraho biboneka ni wewe kuko yavuze ariko ni mu mazimisi muterana nabwo nabonye bon sawa twebwe twabubonye kuko bwamaze gushika ni natwebwe nyene biba biraba kuko tuba dushaka kumenya mbega abaririmbyi bacu bariko bavyitwaramo aho muranavyihenze ko nk'ubu mwosanga hari uwundi muntu bagirira ikibazo ntavuye mu Rwanda ariko hari ikibazo cyo muri presidence yavuze nawe tukibuka ko hari ikintu wavuze yuko mwashamiranyemwe muri timu yawe kandi ngo ntihagire na show nimwe muzosubira guhuriramwo bintu nk'ivyo umuntu bamaze iminsi bahurira mu makonsere yakora live music ko yarinza nabivuga ko adashaka show nimwe duhuriramwo arabivuze babishize ku mugaragaro mugabo yahora bivugira mu ntamatama akabibwira aba boss. Okay sivyo mukuru amaze kuyumva sasa nimba ngo ninapfa ngo sinzogire ntuzona no kwandika ntuzubyandike rest in peace nico gituma niyandikiye yuko ku myaka 50 je nzohe umuziki. Okay hari ibintu je ntogira je kuri ico kintu nyene koko nivyo uzowuhagarika bien sûr kubera iki
nareze abana benshi mu muziki apana ibi vyawe yigirisha nk'ubu ni nkaho ashobora kuba avuga ko yandeze jewe ntaho twahuriye jewe nawe kuko yabivuze ati naringira ndakubaze nyene reka ndababwira ikintu kimwe jewe natanguye kujibujumbura ano na tweet nje muri festival yitwa festival yo mwizero mvugiriza imbere ya president uyo yankiri umwana no kubona ntabona neza sivyo ndagaruka en 2000 muri festival yitwa Sangwe 2001 2002 aho se nagiye ndaza sivyo nari mvize uko nkora nari mvize na groupe zanje dukorana ko twari dusanzwe dukora twari kutswe kuririmba indirimbo yiwe nawe ni nkuko aririmbiza abandi nawe ntanize nta ndirimbo z'abandi aririmba ivyo navyo nibaza ko ari nzora indirimbo aho witeze nyine ko n'abandi bantu bashobora kuziririmba ni nkuko okay hama indirimbo birahimbaye we yayimenye gute ko wumva ni nkuko nanje ndakomeye nawe birahimbaye nayo yumviriza ariko Vishu iyi decision yafashe yuko atasho nimwe yemera ko muzosubira guhurira bishitse wewe azosubira kwemera ko bahuriramo bishitse wewe umu boss akakurondera inyuma yo kuvugana n'uyu donc ujya kabasanzwe ari kuri affiche hama umu boss agaca arondera Vishu Love ese Vishu Love azemera kugenda kuri iyo show jewe nabivuze kuva kare sina shida yoyote boss amaye akazi genda gakora nta muntu numwe dufise ico dupfa ariko twabonye ko Vishu Love yidoga cyane mu gihe aba agiye kuririmba inyuma ya Kidumu ukwidoga nari mvise aho ndaguhera kubera ko hari abantu baciye inbox barambaza vyaguhereye he kugira ngo uririmbe inyuma ya Kidumu kwa majambo dufise arayavuga yuko yo wagararije wanse kuririmba imbere ya Kidumu nabwiye nayo majambo yavuye numu MC wiriya concert yari yapanze abaririmbyi Fernando B-Face Kiriku Double J Vishu Kidumu vyaravuzwe inshuro zitatu je nari mu kibanza naravyumvise uko vyahindutse nakonzi hama nja ndabwira abantu ni naho vyahereye nandikira abantu ndababwira nti nukuri abantu mutambonye mu mbabarire ivyabaye kuri jewe ivyabaye nanje nagakino ntavyo nzi hama rero ibibazo biba biravutse mugabo ico nticari kibazo ku muntu aririmba inyuma canke imbere je kuri je ivyo nta na valeur ndabiha gusa je ico mpa valeur ni umwanya boss yampaye none gasha boss yaguhaye isaha hama ugacuririmba isaha n'iminota 50 ivyo bintu birabaho erega mwebwe bino bintu nukubera ko abantu mukuraba novuga ngo mukuraba ibiganiro bagenda barasimbisha muje in deep bino bintu muzosanga hariho izo statue mwasomye hano muzigendure sivyo muzifate muzigire screenshot muzibike twazibitse sivyo hanyuma buke antukukuri kuzoja habona je nico mbona novuga kubera ko nkubu sinari naje no muri ibi je naje gupromotinga indirimbo tunza gupromotinga indirimbo yitwa Stress tugomba urubanza rumwe rumara zibiri ariko kandi Vishu abantu benshi bakavuga bati kumbure ti Vishu Love arashobora kuba ariko aragerageza kwinjira mu karere k'umusaza Kidumu tukukuntu yafasha kanuka mu kare wa live East Africa kagakura kakagira mu kare wa live Africa ubwo musaza nawe ntibishobora guca yimurakaza hari yavuga ati mbega ati umwana birangiye tibirangiye yifatiye n'akarere kanje ega je murandenganya ayo mazina sije ndayiha ayo mazina ndayahabwa n'abafana none nk'ubu ko harabampaye izina rya docteur ngo w'amaserese iryo naryo ntiriraza harabambwiye ko ndi professeur iryo ntiriraza harabavuze ko ndi mwigisha ayo ntaraza sasa none jewe nta zina na rimwe nigera niyita je ariko kero urazi ko umuvyeyi yashobora kwita izina umwana rikamukwegera oya uyu yari umuvyeyi s'umufana uyu yari umuvyeyi s'umufana umufana bavize icyo afatira ko kugira ngo aguhe izina nuko bimeze ariko nyene urundi nyene ababifana babisangiye twumvise yuko Kidumu na Vishu Love bariko hari utuntu bariko barapfa urumva ntivyo dutangaza kuko ntazibana zidakomana amabere oya jewe abariko barumviriza PJ Classic ndabasaba ikintu jewe ntaco turiko turapfa na Kidumu
apana imundenganye oya vraiment ariko ingero nakuye mu babikira no muri Maison Shalom irampagije sindi umuntu w'amarezo sosiyo jiwe mugabo nabivuze ufinisha amafaranga yanje mugabo akazi ugakozeko kubera ariko kantunze yewe yandero yose naronka kera mu myaka iheze nari nkivise ibintu by'amasoni cyuko ushobora kunkubita ikofe nkihorera ariko ubu nivyo babigikunda byakomeye ubundi nyene n'ibijyanye nyene twabonye ko Vishurove twari tumenyereye ko yandika amajambo nk'aya cyane. yes nuko bimeze mwabyumvise ni Vishurove ibyo turiko turavuga byose mwabyumvise ama message canke ama stati yose ari karakoroka twayabasomeye musi ibintu novuga yuko biriko birakomera cyane yaranavuze ati jewe nta beef ntugirana na Vishurove ati jewe honyene sinkorera mu Burundi tije sinkorera ahakorera none wumva twogirana na beef gute ariko umwe wese avuga ngo nta beef agirana n'uwundi mbwa tukabona amasitati niho byugariye none je iwanje hari zo murabona wakoze ikiganiro byose ikiganiro reka we nta kiganiro yakoze yaragikoze none umviriza bateye ibuye hejuru mu mwiza uwo riguye ko ntiwaba yafashwe ujya komye induru niwe riba ryafashe merci beaucoup yes nuko urashobora kwakora kuri 67 kagira icuje kuganira na Vishurove cyerekeye umuziki wiwe ibi by'amabifu mu bice kure kuko ababipfa n'ababisangiye canke mwenge y'inzu imenywa na nyeneyo muze mumubaze ku muziki wiwe maze ibintu bigende neza cyane Vishu kubera iki gutangura gusohora indirimbo wakoranye na Arnovich oya siyo yatanguye none ntuze ntiyasohotse muri iyi gahunda bon ayandi ma video yarasohotse ndiki agasafari jewe na Estanish zose zarasohotse dufiki ni nyinshi ariko muri uru rutonde tubonye ku kwezi beriki haciye haza indirimbo ya Arnovich oya ni muri planning za The Fighter jewe ibikorwa ndabikora nkashira ngaho bo bakimenya uko babigenza je nta ngorane mba mvise iyo bavuze ngo ni iyi ikibiyo nyene ubwico nzi cyo cibikorwa biruzuye ni vyinshi inyuma yo kubona iyi programme tukabona aho izosohoka itariki 10 z'ukwezi kw'icumi gushika itariki 12 z'ukwezi kw'icumi twitegeye ko no mu mwaka uza tuzoze turaharuka nyene mu kwa mbere itariki 1 z'ukwa mbere tariki 2 z'ukwa kabiri bon iyi novuga ngo ni plan yo kurangiza umwaka wa 2025 umwaka wa 2026 uzozanana na bishasha kuko umwaka nawe nyene zoba ari mushasha nibaza ko rero ibi mu bifate ko ari vyubu muri no mwaka dusozera umwaka neza abantu ico ndabisabira gusa bandanye gufollowinga Vishu ndirimbo zo ziraje kandi ndisuri yuko batazohura n'ibibazo hama ikindi naco nuko twagiye kuvuga ibintu bitanakenewe ari biba bikenewe nka systeme yitwa New Vishu nk'ivyo nivyo twakagombye kuvuga mu kiganiro kugira ngo abantu bumve New Vishu tubibiki bije gutyo kubera iki mbe kubera iki New Vishu yahora ari East Africa ubu ni Africa kubera iki vyo nivyo bibazo mwakagombye kumbaza oya hama nanje ariko ribuka ko twagahereyeko ahava tubwira igituma kajya ka East Africa yagakuyeko akatugirira ko Africa erega ikibazo jewe sije nkura ko amazina sinaje ndayipangira ntabishuye je ndayapangirwa n'abantu ko nk'iyi mukali wa live music East Africa iyi mukali wa live yavuye muri Tanzania ivyazanywe n'abatanzania umunsi wa Diamond kuri Zion Beach je na Diamond dukoze show bashize ku munzane ikijamani kikali Shizano zabo kandi urabizi ko abantu bo hanze batingirisha uni mkali wa live East Africa hatujaona mwingine donc barivuye nga izina ribarivuye nga risharira kwira bare umvise ngo Africa East Africa riravuye kwa kaza Africa navyo nyene bizanwa n'abantu ariko benshi bakaca bibaza bati ko tubona Visha dakunze gukora amashow yo hanze twobyemezwa ni iki canye tubyemere ko acaba mukari wa live Africa
mu gihe tudakunze kumubona ahurira ku ma stage n'abaririmbyi bakomakomeye bo ngaha muri Afrika basanzwe baririmba ama live. Bon, nibaza ko umuntu arashobora kuba akomeye iwabo mugabo abiwabo ntibabibone. Hari iradimwe nigeze kujako ha telefone abantu bo muri Kongo bumviriza indirimbo zanje. Bavuze ngo ujama mumubatize kingi wa muziki wa Burundi hakuna mwingine. Iryo jambo naryo nakoreyeko. Wararitinya? Oya, sindaritinya kubera ko iyo umuntu ariko arakubatiza izina aba afise icyo afatirako. Kubera ko baragera umujournaliste yaragerageje kubabaza novuga ngo amarezo aracika. Uramaze kubona ijambo riyuriye ko abantu batatu batari ahantu hamwe. Cyane avuga nti vya bintu birakomeye. Sasa rero je nibaza ko ibi by'amazina nitwo bihagararako. Shobora gusanga ari na sentiment umuntu aba yagize akavuga ngo je ndaguhayira izina. Mugabe iyo vyisubirije rimwe, kabiri, gatatu, kane ntibiba bisanzwe. Iryo zina rero umuntu acaryakira kabisa. Ubundi nyene tujya kuri akanyene Vishurov ni kubera ko rudakunze kumubona ku mashono vuga yo hanze y'igihugu Afrika yose canke Iburaya agiye guperforming. Vishu afise strategy ziwe. Urazi ko ari amasho arenga ku 8 manager amaze kuronka avuye hanze akayanga. Ubundi nyene mwari mubizi mugaca muyankira iki rero? Erega ubu Vishu ntakiri wa muririmbyi agiye kurondera kwimenyekanisha canke kuzuza passport. No, Vishu n'umuntu agiye umenye ko azana amafaranga. Pani ibintu byuko tugenda ugasanga nta video twatanze ya show twakoze. Ni makosa. Sivyo? Hakorero jenza kugenda kubahatisha. Vomyo ndindire umwanya wanje ni wagera. Muzobibona. Ngabo mwumve ko show zo hanze zama zabonetse muri management baravye urugero. Abateguye show canke abariko barabitegura uko bimeze bakavuga bati Vishu iyi show twojya bike tukajyama kare izi show wewe urazirengeye. Ariko Vishu bundi show yo hanze utubwire nka opportunity canke ubumaro bubiri ibifitiye umuririmbyi canke butatu. Bon, show yo hanze ça dépend n'uwigiyemo canke ushaka kuyijama. Hari umuntu avuga ngo ndakeneye ko bambona nasohotse. Sivyo? Hari n'undi ayigenda mwavuga ngo naho nza kuririmbira igiti kimwe sina shida icanya cyo nuko nosohoka. Uri indege. Igara abantu batarurira indege. Hari abantu bataraja hanze bipfuza kuja hanze. Natwe turimo nga. Okay. Batarurira indege. Ariko bataraja hanze, apana bataraja batarurira indege. Ariko mwumve ko Vishu indege yayuriye kuva kera. Vishu indege yatanguye kuyurira kuva kera. Kabisa. Ariko wabugiye gukora ama video. Oya. Wewe umeruka nuri indege ryari? Chagiye kugenda Dubai. Ntiwumva. Bamusoma, bamubaza. Vishu yarigeze kuja Belgique en 2013. Akora igiteramo kuri stade hari plus de 30,000 personnes. Sivyo? Hari ivyo biba bisaba, hari ivyo umuntu abona. Ico gihe yari Vishu na Bosco. Narizikiye. Twari kumwe twari batatu. Hari ibintu rero twenga twebwe tuvuza live hari ivyo ubona ukavuga ngo kumbi ibintu bimeze gutya. Sasa ubu rero kuko ico gihe ndibuka ko ababirigi bace basubira kuduhamagara le 1er juillet jewe na Bosco ngo tugende twababwiye ati twashizeho prix canke igiciro. Aya mafaranga atabonetse ntituza hiyo. Urabona abo mutaje n'ibigiri ntituza kubera ko nabaduhaye visa bari bazi ko tuzoguma hiyo mugabo twaratashe. Urumva? Twe turavuga ngo twebwe ntiduhababukira hanze igihe cyacu kigeze tuzoza. Uravyumva? Mu bituma rero Vishu mubona atagenda hanze nivyo vy'amafaranga birimwo. Kubera ko nababwiye ufyinisha amafaranga muga ntufyinisha akazi. Bivuga ngo jewe ndumunyakazi mugabo ata amafaranga ibibandanye. Muri make Vishu nta kuvuga ngo ndakeneye kwagura karere CV yongere mbone yuko nakoze amashow hanze. Wewe icyo ushira imbere n'amafaranga. Ariko umba barembaza akakabazo Vishu. Vishurov akora umuziki kugira amenyekane cyangwa kugira ukuremo amafaranga. Vishurov akora umuziki kugira ukuremo amafaranga.
yo kumenyekana ibi byo ushaka kumenyekana ni ya miziki uzosanga nyene uzoyikora hama kandi bazokumenya none hano nta baririmbyi babayeho bakamenyekana mugana n'ubu tutazirengera ubu vision namaze imyaka irenga 10 mumubona kandi hari abari bamuteze iminsi bose kacitaba Imana ngo n'amajambo yari yaravuzwe ngo Bosco ni wahora hano uravision yagira ibiki ngo niwe yaririmba neza urumva ibyo byose babivuze kubera iki babivuze kubera Bosco yapfuye adashobora kubahinyuza mugabo kuri kwiwanje narinda kuzi sivyo sasa je muziki ndawukora nk'akazi ndawukora ngo iyo ukora akazi urahembwa bije ngo murazi ko mvise umushahara none ku kwezi se wabubura gute gute nayo jya biteramo ukora karaoke ukora karaoke zitanu mu ndwi undi nyene umushahara turanabyumva ko ufise ahubwo na munini nuko bimeze allo oui umeze neza turashima karibu cyane wakire Vishurov nimbara kantu gato ufise umubaza mu kanya gato gusa amasegonda make hama Mume tuvugane Vishurov ninde bagomba bavugane na Vishu sigihanga aho biti gihungwe asante sana hama Vishurov sawa amahoro yambu cyane ni sawa kuri turashima naje ndashima buke naho ingwara zidasezerana ariko ni sawa ni wakire gukira merci beaucoup amen indirimbo yawe iza kujya ku mugaragaro ryari iza kuba yitwa gute nabivuze indirimbo ntishobora gushika saa 12 itarashika kuri YouTube kandi indirimbo iza kuba yitwa Stress yayikoranye na Arnovich sawa okay naje nzoguma ndagukurikirana mutama nugira amahoro yego nuko bimeze mwabyumvise indirimbo mu kanya hanguma ndaba mwanya kurukerako sawa allo oui umeze neza ntaje ndashima uwiteka ni homeboy yego okay mungu warataro ndakubaye mwiriwe yego homeboy yambu cyane mahoro cyane hama sawa cyambere dembu ubawe urakoze cyane uri umukozi yego twishimiye mu gihugu cy'u Burundi yego urakoze ndi n'umufana wawe kuva imyaka kabisa ndabizi ndi n'umuntu atomara umunsi adasabye ibikorwa byawe ku maradiyo cyangwa ngo mbaze amakuru yawe kuko jewe ndakunda ibikorwa cyane by'iwawe ndanabigushimira cyane pe yego reka ndanagushimire ewana ni no mu bantu iyo ndi muri show yawe niyo mba ndi mu kazi sanga nasamaye kubera gusamarira we bivanye n'ukuntu bikora neza sawa merci beaucoup ndagushimiye indirimbo witegure kuyakira kuyakira ndetse ndayakirize n'abandi ndabikinisha muri bwa buryo bwo kuyisaba ku maradiyo sawa asante sana ni Mr. homeboy yes nuko bimeze reka nakiri uwanyuma tuce dusezerana allo oui umeze neza murakoze yego turashima ninde tuvugana nawe ari he kumubone yego karibu cyane uganire na Vishurov amasegonda 5 gusa yambu cyane yego cyane nawe ni sawa naje ni sawa bukebuke sawa sinamwumva kweli ntitukumva boss woduza kajwi tukumve neza yewe yego nari nkubariye ati yego ati ibibazo nk'ibyo birabaho mu ugasanga umwe ariko abitwaramwo umuriro ariko kenshi bigakunda kuba mw'inzirakarengane zitazi ibibazo byabyo okay kenshi habamwo inzirakarengane imwe itazi iyo byazananye okay yego hanyuma nuko komeza urugendo Imana irakubona urakoze cyane asante sana yes nuko bimeze mwe mugume murindiriye gusa hariya ku rubuga rwa Vishurov mukanya indirimbo murayibona hariya na manager yamaze kubavuga ati mukanya indirimbo iraje Vishu yes akajambo kagasuni karoge wobwira abantu bagukurikirana bakunzi bawe bakunda Vishurov bakunda The Fighter bakunda Peace and the Love
oya c'était juste kubabwira ko ibi bariko barabona ntibibasamaze kandi ntibibasamaze. Ibi novuga ngo nimba vyaravuzwe hari igituma vyavuzwe nk'ibintu vya 2019 nimba vyavyutse hari impamvu vyavyutse kubera iki bitavuzwe ico gihe kandi ngo ibuye riserutse ntigice isuku. Justement kiriya gihe ntiryaserutse ariko ubu vyabaye ngombwa ko riseruka. Ico nisabira abantu rero no kubandanya badufasha gusenga tubandanye gukora neza. Ico ndanabemerera nuko indirimbo ni nyinshi babandanye kuja kuri YouTube bagire subscribe Instagram hose na Facebook bumva yuko sinzigera ndabata hasi kandi jewe amarezo sosiyo sivyo vyiwanje jewe ndi umunyakazi. Wewe umunyakazi ndi tubibaze manager hariya ego ni wabipostinga bije bintu oya nace nshobora kuba ndabirimwo nebo iyo byo postingwa manager atabizi oya nawe urumva nivyo bishoboka timu yose ya Defight ibihari. Yes kabisa nuko byari bimeze yari Visual Love muri Classic Vibes ubona yuko akaryoshe ni gahora mwitama kandi murabizi yuko imbere y'umwanya si umwanya n'inyuma y'umwanya si umwanya